hariho ababyara abana ngo umwana n'Imana, Imana izomugaburira, Imana izomurera, Imana izomureshaho, turengere iyo bintu ya kera yaramaze gusaza. Ibyo kera barabyitwaza kubera amatongo yaragihari. Umugambi wo gufasha imiryango gushyigikira cyangwa kuronswa byoroshe uburyo bwa kijambere bwo kwikingira imbanyi n'uburyo bukoresha mu kwikingira inda bakivuza. Rero nk'uko bagiye barababwira, tuvuze kwikingira hari benshi babitahura nabi, hari benshi bashobora kuzikurayo mu gutanga ibyaro. Ibyo byose ndabyemera. Bwa mbere ni ibicumuro uba wishe ikiremwa muntu, kandi ikindi nacyo uba ucumuye n'amagara yawe ashobora gusinzikara cyane n'imbanyi ikakubitana. Muze muratahura neza ibyo tugiyemo, mugende mubwire n'abandi ko uwo byokundira iyo kwihangana, udakundira nabo abaganga ntabwo yazobafasha kugira ngo mutandukanye ibyaro. Mwumva mwumvira muti kubera iki mwafashe iyo myaka kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35, imyaka nibwo ziba zifise amaraso ashushe. Imyaka rero yo kusanga igoye, imyaka yo kuba hafi n'ingo zo kwegera, n'ingo zo gushyigikira. Nibaza ko abo byiga uko nabitahura, kandi bazogenda bari basigurira mu ruganda bagiye kuzaba bigisha. Rero nagira ngo banze shimire mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa, cyane cyane abakora mu gisata cy'amagara y'abantu, kuba mwafashe igikorwa cyanyu kugira ngo gushyira mu ngiro hamwe ingufu kugira ngo iyo miryango ishobore kubaho neza. Kandi turashimiye cyane n'abandi bashikiranganji bari ngaha, kuko uwo mugambi uzosahiza igihugu mu bisata byinshi. Tuba turavuga ibijyanye n'ibirorane ry'abantu, ariyo bushikiranganji bwose burakorwa. Harabaho induru mu bantu, usanga indani z'amatongo, asanga ubutungane nabwo bariko barabushiramo ati abantu bambaye benshi bambaye itongo, basanga bose barakorwako. Ndetse n'ubushikiranganji mu byo bujejwe ibidukikije nabwo nyene abarira ari mu gutahura iyo abantu batera bagwirirana ibidukikije birononekara. Isi yo iguma ari yayindi, muga abantu nabo bakajyanira mukabanza gatoya. Nk'akarorero ikibiza n'isire, hari igihe bikorwa n'uko amazu aba ari menshi yegeranye, hanyuma amazi akabura ahaja, aca ategerezwa kuja muri za nzu nyene hasi, aca usanga rero inkukura rero mu bintu byinshi kubera kugwirirana bidapanze neza. Nico gituma twese duhagurukire rimwe kugira ngo tuze turahimirizana cyane cyane umuntu kubyara abashoboye kurera, kubyara abashoboye gutunganiriza amashure, cyane cyane kubagaburira, kuhabika, ndetse n'akazoza k'umuryango keza. Rero uyu mugambi rero uje kwishura ikibazo gikomeye kibangamiye ingo nyinshi z'abubatse, cyane cyane bakiri bato. Haracari intambamyi zituma bataronka amakuru akwiye cyangwa ubufasha bwiza bujanye no gutunganya ibyaro, hamwe n'uburyo bwa kijambere bwo kwikingira imbanyi. Ivyo bituma haba imbanyi zitateguwe, bikongera bikagira ndetse n'ingaruka mbi no ku magara y'umuvyeyi n'umwana. Na cyane cyane murazi ko mu mibereho y'umuryango tuza kuba kwitunganya muri byose. Birababaje gushobora kubyara abana
hageze amashure ukumva ko bategerezwa gusomeshereza abana. Benshi twama twabibonye iyo amashuri yuguruye abantu baravuga tuhe amakaye y'abana, nabuze minerivare umwana, nabuze umwambaro uniforme y'abana. Mugabo iyo umuntu arabyara yategereza kubyara abana bateguriye ingene azobabeshaho muri ibyo aza kugira umutwaro wo kubakoreza abandi. Rero abana tuze turigishanya kumwe wese ategereza kumufasha kubyara abana ashobore kurera. Hariho ababyara abana ngo umwana n'Imana, Imana izomugaburira, Imana izomurera, Imana izomubeshaho. Turengere iyo ngendo ya kera yaramaze gusaza. Ibyo kera barabyitwaza kubera amatongo yaragihari ari n'abantu b'ubwagurane. Rero turabona ibintu turimo tujyane n'ibihe. Intumbero rero y'uruganda ni guhuza no gushyira hamwe abafise icyo baterera bose mu ntumbero yo gushyira hamwe mu guteza imbere icyo gisata cyo gutunganya neza imiryango no gukomeza gukorera hamwe kugira ngo abubatsi bakiri bato baronke amakuru y'ukuri hamwe n'ubufasha bubereye. Nagira nje kubwira n'abazobagana kino gikorwa bazoze barabibutsa ko na ya ndwara yo mu kigo ikunda gufata abubatsi bakiri bato na cyane cyane batateguwe kubera uko bagiseke bafata basanga bashaka kwihuta umwana asohoka n'ingoga ntibumvire impanuro z'abaganga kubera mu mutwe baba bagifise akuye abaga baba bagishushe bashaka ibintu binyaruka ugasanga baritabuye ibyo biteguka bakabikora. Nicyo gituma twashaka no guhamagara n'aba bakobwa babyariye iwabo kugira ngo nabo babyumvireho ingaruka mbi zo kubyara kirimo. Bashobora kugira iya ndwara mu kigo kubera umubiri uba utarakomera kandi utagiye no kwa muganga. Murazi ko benshi iyo batwariye inda iwabo barabihisha ntibabivuga, basanga bagize ingorane nyinshi. Rero uru ruganda kandi ruje gutanguza inyigisho z'abo bigeme batwaye inda z'indaro ku bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere kugira ngo bashobore kuronswa ubumenyi n'uburyo bwo gutunganya imigambi mito mito. Twaragenga tuyumvira tuti n'abantu gusigara inyuma ko n'ivyo nje nahabona ndabwire neza hariho abashurashura kubera ubwigito bwabo kubera indero mbe canke mbi n'abandi babitumwa n'umukene bagaca bashaka kurondera mbere babaho umugabo batazi ko bariko baricira umubiri bicira n'akaziza kabo. Ubukene butuma umuntu atakugoka mu gihe gusambana ariko umuntu kwihangana na cyane cyane ko muba mukiri bato mufise amaboko n'ingufu n'umutwe wo gukora mutuma mudakuravaho mukikirata ikirata kuba ijana ngo n'ubundi abayede babigeme hanyuma kiri naco nagomba gushimira na kominote nzima kubona bashekuza n'abantu kenshi ntibakunda kwitwararika cyane. Jewe namanda abaroshi mu mashirahamwe barafasha imfubyi z'amakominote katolike chrétienne mugabo abantu b'umusizi muri byo njyewe ndavuga batakarisi n'abantu nasanze n'abantu bafise imibereho n'imigenzo yabo mugabo twese turi abarundi. Ico gituma tuguma dukurikiza imico n'akaranga biranga abarundi kubera iyo abo bana bacu muri
amadini ayacana hariya murabona ko benshi barikutira kubaka bakiri bato basanga bagiye kubaka n'abandi bubatse izindi ngo basanga wa mu mama yaguruka biri mu rugo arafushe kandi we n'abantu barafunga wa mwana agiye ngo kubaka kubera mu mutwe aba aroroshe no gukinariza aca rero atari usanga atabikora afise yabagiye mu nyine fasha bandana nyine bikabimeze neza nico gituma twabumviriye ko kugira namwe tubashiremo tubahe uburyo bwo kwingunganya akikwiza benshi muri mwebwe murazi kugira ibitumbura, murazi kugira icapati, murazi gukora umugambi wo kwiteza imbere. Ubu dukeneye guhaguruka twese turi hamwe kugira ngo tuduze igihugu cacu kw'iterambere. Tuboneye abantu bagenda biyereza n'utwana mu mugongo atashoboye kurakora. Nanone twatanguje n'umugambi wa siporo ntazapfa. Wagize siporo warushe nibaza ko atari ibintu byo kugurukiramwo ni guca uryama ukajya mu karuhuko. Gira siporo rero mwikoreshe mu bitingira akamaro kana kwikoresha muri ibyo bintu bitameze neza. Nico gituma twabibwiye hama tugarutse kuri uwo mugambi wo kwingunganya nibaza ko nabonye gutwara banki y'abakenyezi. Je nibaza ko ayo mahera atari banki yorucamo atari banki y'abakenyezi. Nacyo iyo banki y'abakenyezi kugira nabo badufashe gukurikirana abakenyezi bene wabo baritunganyiriza imigambi y'iterambere. Naje nashobora kuronka akayo nzobagendera nyuma y'umwaka ndabe aho uzamugejeje. Muze dukore kandi mushaka kumuvuga muti ayo mahera simukwiye turavye ibyo twatekanye gukora amahera yaduze. Umuntu arahera kumitumbura tugasanga afise oranje y'imikate ikamuvyarira umuduga wa transibire ikamuvyarira imodoka zijya zigenda kuzana ibintu mu mahanga atabuze umutahe babaye. Rero cyane cyane umutahe niwe nyene iyo mitwe ibintu vyakoresha. Hama rero murazi ko kiretse n'ivyo twakuze abavyariye iwabo harya ushobora kuvyarira indaro nuko na sida uba nuko na sida yashobora vyose birateza kwigana. Hava niba bukiriye muba wihanganye vyose bice bitadukuza kwigana. Turashaka kazoza k'abarundi bafise amagara meza. Nico gituma dushimira cyane nabo mushamure neza kubona baje kudushyigikira. Nibaza ko ivyo mvuga bacikana cyane na PNID nta terambere ribaho amagara atameze neza. Reka ko mvuze bya sida n'umuntu bagendana umugera wa sida ndamuhamagarira siporo. Siporo ifasha iki? Siporo yatuma irya miti muguma mufata iminsi yose. Iyo wafashe nk'ejo irasohoka ubundi guta kandi ugashyiramo ubundi mu mubiri uwa mbere wasohotse kandi tugira amagara meza. Niho muzaba musanga abantu benshi bavyibushe rwose bakavuga ngo urya muri bangoye neza. Baho umeze neza nyene usohore ivyo wafashe ntamushire ibintu kugira ngo ubashe kuramba ukora ibikorwa nk'abandi bose kuko umugendanira wa sida arashoboye kwibeshaho no kubeshaho umuryango. Na cyane cyane twiyubare icyo cyose cyotuma tugira ubwandu bw'umugera wa sida
murazi ko bica mu busambanyi. Si ibyo gusa na ya ndwara y'imikosi murazi ko yadukira mu busambanyi murabizi. Ahanye ndazi ko ngahari ntayi nyinshi nuko bisinzi ko banateruye n'umwanya w'intahe. Ahanye benshi badushinga nk'intahe usanga hari abashurashujwe kubera aba benshi ati inzo kubutu na turiyo usanga n'utwo bamenyereye ntaturabona. Nico gituma dushaka ko iraguruka n'abakunzi kuko umukenyezi n'umushinge w'iterambere. Urugo rurimo umukenyezi ashobora kubona ko yibesheje hakabesha umuryango atagenda arasabasaba ushaka ko umukenyezi w'ingirakamaro. Rero ukabona ko abigeme benshi nkuko nabikoreye ko batwaye inda z'indaro usanga imiryango bavamo badashobora kubaha ibyo baba bashaka byose. Mugabo nababwiye ureza kugoboka ibigori bitera. Abantu bose ubona bagenda si uko baba bakuriye mu miryango ikozwe amikoro. Kimwe gusa uhamagariwe kubumva n'ibyo ufise. Umaze kubumva n'ibyo ufise uba umaze kuba umukozi wa mbere. Umaze kubumva n'ibyo ushaka kumubwira muba mufise umugambi ukwiye. Umugambi twawutangije hamwe n'abandi bakenyezi b'abakungugu muri Afurika. Bamwe bashyigikiye umugambi wo gutandukanya urubyaro ku jeune fille. Mugabo jewe narasi sishobora kubwira abantu batubaza ngo tandukanye urubyaro kubera kuba uriko urashingira ubusambanyi. Je novuga ko kudutandukanya ni muhagarikira aho nyene, abamaze kubyara muhagarikira aho nyene, hanyuma mwese mubake rugume n'ingo zanyu amahukirina ingene mushobora kubaho mutandukanya ivyaro. Rero ku bantu bemera jewe nama nashitse mushaka umutobe nzinza abajejwe sishaka kwemera abana b'abajene batonda gutora amakontraseptive batondana n'abamama babo. Iyo ni indero mbi mu busambanyi butagira izina, kandi biranabakwegera ukazosanga barazi ko bibumwe bamaze kuja kuba kandi aribo baba baravyiteze. Ivyo rero mu bibazo murabirana muko muvyigize kandi ivyo musiga abavyeyi nta mwana wo kuja gutora ibintu vyo gutandukanya ivyaro kandi imirimo ariko atandukanya ivyaro turi kumwe. Nawe urabona nk'umwana atonda kuri farumasi gutora umuti hama ugaca usanga mama we nawe atonzeho, ugaca usanga inasenge bari kumwe, ugaca usanga mukuru we yubatse bari kumwe n'umwana w'imyaka 15 n'ine. Mwumva hari umutima w'ujenga ururimi. Bahe impanuro mubaryake muri kumwe kugira ngo bake ingo zanyu mwumvise neza. Nivyo numva bafasha kubigisha abandi. Rero mu kurangiza nagira nsabe umwe wese kwitanga muri iki gikorwa no guhanahana ivyiyumviro n'ubumenyi afise kugira ngo turonke inyishu zizodushikana ku ntsinzi y'iyi ntango y'igikorwa. Kubera umuntu ntacyo bishoboye, ico gituma mwese mwagira kugira ngo mudushigikire mu majambo no mu bikorwa. Hanyuma cyangwa babwira umwe wese mw'izina rimwe gusenga no gusenga n'uko muravyiyumvira. Kubera gusenga kuratanga gusenga indero rukirisu, indero bizima, kubera bombi bose bafite indero mugabo indero irundi kandi kazi twabishikako twese izokuvuza. Aho rero bari amajambo yangirijeko kumugurura n'uruganda icesi. Mwese ndabashimiye cyane gutega amatwi n'umwanya baduhaye kugira ngo idutange twiyumvira Imana.